wibwira yuko ari mu muco akanka mwene wabo aba akiri mu mwijima, ukunda mwene wabo aguma mu muco kandi nta gitsitaza kiri muri we. Uzurazirikana mbega uri mu muco, ugendera mu muco, ntibigoye kumenya. Raba niba ukunda mugenzawe, nako niba ukunda umuntu wese Imana igushize iruhande. Aho rero uzoba uri mu muco, uzoba uri kurarangura ryateka ry'umubwiriza, kuko ari cyo Imana ishaka. Umuntu azirikanye neza inyigisho ya Yohani irahambaye cyane. Ivuga ko umaze kwemera ko ari umusuku, umubwiriza ataba gishobora kwigenza uko ashaka no gutunganya ibintu uko ashaka wenyene. Ntituri ba bugabo bwigaba iyo tumaze kuba abantu bemera Imana, kuko tuguma tuzi yuko turabasuku. Ngo arahiriwe umubwiriza shebuja azosanga ariko arabigenza atyo. Byongeye gatubimenye, si umwimbu uwo ari wo wose uwo mwimbu wo gukengurukira kw'Imana. Nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana, ntukagire ngo ni umwimbu wo gutuma uza gukengurukira Imana. Wogomba gukenguruka mwene uwo mwimbu, nkeka wohava ugenda ugatumbera aho shetani iri, kuko ngo nayo nyene irafise ivyihendahendesha abaja bayo. Umwimbu wo gukenguruka ni umwimbu dushitseko. None mwibaze nk'umuntu yova kwiba, ashikanye ibintu akaca aza arirukanka kwa patiri uyu ayoboye iki kirimba ngaha ca Bikira Mariya, ati jewe nje gukenguruka Imana yampaye. Iyo Mana yaguhaye ni guba bwa bigata. Ni shetani, ni sekibi. Umwimbu Imana igomba yuko twoza turakenguruka, twoza turashikaho kandi tugakenguruka, ni umwimbu nyabuna ujanye nuko twabanje kubahiriza ya mabwirizwa y'Imana. Kuko kurenze kose amabwirizwa y'Imana, naho woja ngaho ugatambuka ugatarika, hariho umuntu bawagiriye nabi, kandi nawe muri ico kiringa bari kararira, kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana. Nico gituma n'ivyo byose ugira ngo uje gutanga kugira ngo kenguruke, birabihira Imana, nta mashikanwa abarimwo. Ivyo rero birahambaye rwose. Nico gituma igihe cyo gukenguruka kibwirijwe rero kwama ari n'igihe cyo gusubira kuraba ko ivyo dukenguruka twabihawe n'uwo twemeye kuyoboka. Bitameze uko coba nyabona igihe cyo gutanga impongano ku byo warenganije kw'abandi, kikaba igihe cyo gusaba imbabazi Imana, kumbure mbere n'icyo gusabana imbabazi hagati yacu. Ningaha mbere umuntu yoshobora no kwibaza niba iruhande ya mwene iki gisabisho cy'igihugu cyo gukenguruka cyategekanijwe ku rwego rw'igihugu buri mwaka, bitoba byiza habaye n'ikindi gisabisho cy'igihugu cyo guca bugufi imbere y'Imana, twemera kuvuga nka wa mutoza kori wo muri Luka kigabane ca 18 tuti tugirira ikigongwe Mana. Kandi natwe tukaboneraho gusaba ingoga zo gusabana ikigongwe. Mwene ico gisabisho ntitwigere tucibagira na rimwe, kuko kivuye ku mutima. Imana nyene impuwe irakitwakirira kuruta uko twogenda kwiyeza ku Mana twarenza amabwirizwa ngo tugiye gukenguruka. Kuri iri jambo rero rihambaye, umuvyeyi wacu Papa Francisco arakunze kuduha umuco kugira ngo twumve ko Imana tutoza turamera nk'abagiye kuyihuma amaso ngo turiko turayikengurukira. Agira ati ukaba waramaze kuba umunyonozi kasisa,
ntiwihende ngo uzoza guhendesha Imana amashikanwa wakuye mu bunyonozi bwawe ngo uriko urakenguruka. Ico Imana yogukengurukira nuguca werekana nyabuna umutima wigaye, ugasubiza ibintu mu buryo nka kumwe kwa Zake wo muri Luka ikigabane c'19. Imana imugendeye ntiyagiye gutamba ngo atayaye, yabanje yabona kugira ati njiye mbona yuko nanyaze abantu bangana isinzi ryose, none ngiye kubasubiza inshuro zingahe ibyo nabanyaze. Ubwo nibwo bwabaye ubukengurutsi bwiza bw'uwo yitwa Zake, dusanga mu kigabane c'19 cyo muri Luka. Imana ntishima ubukengurutsi bw'uyiyezako gusa, kandi rero ayo majambo sinaya papa gusa, asubiramo rya jambo rya Yezu dusanga muri Matayo ikigabane ca 5 igihe agira ati niwaza rero guhereza ishikanwa ryawe ku ruhimbi, ariko ukibuka ko mugenza wagufitiye akajirya, uraca usiga rya shikanwa ryawe ngaho nyene imbere y'uruhimbi, uheze ugende usubize hamwe na mugenzawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Naho washitse imbere y'uruhimbi ngo siga ngaho nyene ayo mashikanwa, nimba ugomba kwaba amashikanwa ashimisha Imana. Tumisoma muri Matayo ikigabane ca 5 uturongo twa 23 na 24. Rero tuvyumve, ntushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana ngo uheze uje kwiyezako no kuvya amahoro. Niko kuko tuvyitondere. Yezu yaratweretse ko atawurondera amahoro abanje kwica canke kwicisha abandi. Nico gituma we Yezu no muri ca gihe cari kigoye cane bariko baramwica, yemeye gupfa aho kugira uwo yica, akibuza no kuvuma abariko baramwica nabi bamurenganya, kuko inkuka yiwe itari gushobora kwakirwa na Manase mu gihe iciye ku rukundo rw'Imana yiremeye naho bari inkozi z'ikibi. Yezu ivyo byo yari kubishobora, naho atanteko yari afise, yari kwitora akavuma abo bantu bariko baramugirira nabi, kandi abavumye kari kuba kabaye kuri bo, ariko yaririnze kubikora kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma. Ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si, kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yobitegera, ngo ngira nta caha ngo ngira ngo nta n'icaha ngo kirimwo burya. Uko no kwihorosha agatima, wakoze icaha. Muraza abami bo kw'isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasika inganda, iyo atawugikakaza kuko bose basigaye ari imivyimba bose. Murazi ico bita la paix des cimetières, bakiruhutsa ngo baraganje, ngo bararonsa amahoro. Yezu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero, aho gukenguruka egera Imana usaba ikigongwe uhinduke. Ni muri uwo muco rero twobandanya dukenguruka ibitari bike twakoze nk'abasuku b'Imana n'ivy'Imana nyene yadukoreye. Tubikenguruke ibyo twakoze twubahirije amabwirizwa y'Imana, kuko ivyo nivyo vyo gukenguruka.